igitangaza hari mu kwezi kw'indwi itariki zine niho ninjira ibitaro sinamenya ko bampaye ishano ndagwara cyane ndagera kure bavamwo barancura hanyuma biba ngombwa ko nja kugwarira ruguru ngwarira ku bitaro by'ababikira nibo bankurikiranye baramvura kuva muri uko kwezi kw'indwi ukwezi k'umunani ukwezi kw'icenda nari ndyamye ku musego naragwaye kugera aho nsigara mpima ibiro 35 urumva ko nari namaze kurengana maze gushika muhira barifashe ku munwa baravuga ati uyu muntu aje kudusezera nyene nta bindi vyinshi basigara biteze icimana ikora amen shimiye Imana rero cyane vy'umwihariko Imana yosubije ubuzima isubiza kubaho tuyikomera amashi Imana yamwongere ubuzima ubundi ababinkoreye bari bazi ko babikoze ntazosubira kubaho nukuri Imana yarahabaye irankorera igitangaza kidasanzwe ubu ndiko ndarenza ibiro 45 niwo komera Imana amashi kuri Yesu Kristo amena nukuri Imana yacu ihabwa icyubahiro ibiro biguma bidugwa ubu ndazi mu minsi izanzo banshitse ku biro 50 no kubirenza ndabirenze amena hanyuma wumvise ugushima kwanje Imana ibahezagire cyane ahantu nahabonye Imana narahabohokeye cyane singombye gutwara umwanya igihe byabaye ngombwa nzofata umwanya ndabivuge mwarahezagiwe amen komere Yesu amashi yamugiriye neza shima munyarutse gerageze kunyarutse Yesu nashimwe cyane amen bananje mpagaze aha hantu shimira Imana ko nanje ndi muri aba bantu bongewe iminsi yo kubaho naragenda ndudadunda kandi nkaririmba ntazi ko naje nari icyo kibazo cy'ufuraha yarafise nagwaye nanje bampaye ishano ndirimba ngenda nibaza ko nkomeye ariko igitangaza Imana nkoreye hano hantu igihe musengeye abagwaye mu nda nanje navyizeyemo kabisa ariko byaramvuyemo warakize ego nashikize dukomere Yesu amashi yamukijije ko imisonga nari ifise yari irenze naraza no kurimba ngaha kuri sene umva imisonga ngacamaza nkatuza nkareka gato y'inka bagenzi banje microphone buga nibamenye ico bivuyeko kikaba ari kugumva imisonga ngaho kumbe nari ifise igitero cishamo nanje Imana yankijije dukomere Yesu amashi yamuvuye igihe twasengera abantu bafise ibibazo byo mu nda nawe yaramugiriye neza iyo Mana haleluya amen haleluya nanje icambere bada gushimira Imana ko yanzanye muri repentance tuyikomera amashi yarakoze iyo Mana ko nanje ndi mu bantu bongewe iminsi yo kubaho kandi na dimanche murazi ko nashinze intahe ndababwira ko nahakiwe muri douche dimanche tuvuye ngaha tuko turagira na madame twurushe bisi dufata urugendo rw'amaguru hafi isaha tuko turaduga ko turaca umukono w'imodoka ziduga gatoyi madame ambwira ngo tuve muri no mukono cha turavaye twege imbere gatoyi iyasi yari kiraduga ikigongo umuntu yari karaduga taravuga ati ni Imana iyo tuguma muri wa mukono tuba twapfuye dukomereza amashi yabongeye iminsi yo kubaho akabagirira ama tuko turasenga Imana cyatubwira ko ari je nari gupfa ariko Imana ntangiye igitambo ari uwo muntu ari yaciye apfa novuga ati Yesu nashimwe ko Imana yaguma inyongera iminsi yo kubaho Yesu nahabwa icyubahiro Imana yakongeye iminsi kugira ngo uyikore yego kandi no kubwisengesho ry'umwongere Imana yahabwa icyubahiro cyane Yesu nashimwe cyane ndabagumbiriye mwese ishengero mu izina rya Yesu amen amen nanje Imana yangiriye neza se amashimwe ane sino yavuga yiramvuye byo bavye cyane ndagerageza gucagagura ngomba mpere kwishimwe ryo muri yindwi turangije uyu munsi ku munsi wa gatatu naraje ngaha gusenga ku mugoroba hama dusohotse nari nifitiye ikibazo nyene nca ndagenda umukozi w'Imana aransengera ndakimubwira hama aransengera amaze kunsengera ku munsi wa gatanu narose inyishu mu bintu ntare dukomere Yesu amashimeshi kuko yumva amasengesho turatura Imana nayo igashira mu ngiro ego nawe inyishu mu bintu bitangaje ntarimenyereye kubona Imana nihabwa icubahiro shimirigira kabiri narigeze kuba mfise ikibazo mu minsi heze hama bivanye n'uburemere bw'ico kibazo narazindutse cyane murazi ko ku munsi wa kabiri umukozi w'Imana yakira abantu kuva isaha 2 ariko jewe size nanonse nari hajya kuri portail
kugira ngo n'imiburiburi aje kuntangurirako hama nitahire kare yantanguriyeko nagize kwizera uko nyene hama aransengera cari ikibazo co mu rugo ansengeye ico kibazo mu ndwi imwe cari kimaze gufata dukomera amashi umwami w'abami Yesu Kristo. shime rigira gatatu Imana yarankuriye ibitero vy'imbeba mu rugo izo mbeba zije mu nzu nagira ibibazo vyinshi twaragwana ijoro ryose rigaca dufise ingorane tugasenga bigafata umwanya muremure tukaruha iyo bishitse hari n'igihe tutasinzira iyo bishitse tugasinzira twarota nabi twarara twarushe twaradufise ibibazo ariko gushika ubu ndashima Imana ko ivyo bitero vy'imbeba vyarangiye dukomere Yesu amashi yamugiriye neza byararangiye ubu uye hari igihe ndota ugasanga nyene Imana irandodesheje ugasanga naririmbye nk'agakorasi ugaca nezerewe amen amen Yesu nashimwe cyane amen. abashime rigira kane ndashima Imana hari ivyo bashimye bene data ngaha aye ibintu vyerekeye vy'abarishano je narishano ndarimarana imyaka 2 Yesu nashimwe Amen. Yesu yabanye nanje na sinigeze ndanabimenya jewe ko arishano nagumye nivuza ku mavuriro menshi ngaha mu gisagara bankorera ama examen ariko sinigera ntora ntibigera batora resultat batora resultat negative ama examen menshi hama haragera igihe nyene bamaze hariho umuvyeyi ngaha anye yavuze umwene data yavuze ngo ibiro vyaguma bikoroka je nanje vyaguma bikoroka ku munsi bakibaza ati none uwo muntu nibiki haragera igihe rero haraba abantu nyene ngira bari babihishuriwe sindabizi bavuga bati urakwiye kwipimisha bakakurabira abantu babizi bakaraba ko ari ishano hama ababizi nyene bazi kubiraba barabiravye basangana ishano Yesu nashimwe Imana ntiyandetse je n'ukuri novuga nti nagumye mu masengesho Imana yagiye inkiriza mu masengesho imisonga myinshi nari mfise yari ikwiye je n'igihe nivuza amaso ndiko ndiganira umuganga kungene meze yavuze ati reka ndakumve ko kuvura ariko bivanye n'ukuntu wambariye ugwaye sinumva ko ari amaso Yesu nashimwe nukuri Imana yankoreye ibikomeye Imana yabanye nanje misonga ubu igeze ahantu numva iri kirarangira ubu bimeze neza dukomere Yesu amashi menshi yamugiriye neza hama aho mfise gushima kwanje mwese Imana ibahumugisha amen. Yesu nashimwe Amen. Yesu nashimwe hejuru Amen. Gereza mikro. nanje Egereza ndashimira mikrofone. cyane ko Egereza mikrofone ku muntu. Yesu ndashimira Yesu cyane je kwa Mungu nari ntashe hariho umubanyi mfitiye amahera nca ndamusanga ku irembo ntanguye kuvuga ngo yarengana ngo no hanyuma ntuzogira ikibazo umva rero ndabishimira Imana kandi yari amahera atari make umva Yesu araturihira amadeni hama ndashimira Imana ko Imana yampaye amahoro impumunezero si kuvuga ngo ariko ntitwokomera Yesu amashi amahoro n'umunezero bisumba amafaranga si kuvuga ngo biba bisana neza oya niyo ngize na gato nkataha mu rugo nkasanga byaparanganye nshavuga satani aho uri kuriboma kiriboma cishetani yo uri kuriboma tekana shaje sindaba wewe ndaba wanesheje amen. ibyo rero ndabishimira Imana cyane Amashi ku mwami Yesu Imana Kristo ibyumve. amen. Amahoro mana yanje amahoro arakomeye Yesu nashimwe amen Yesu ashimwe cyane amen je nanje mpagaraye imbere y'Imana ngaha anye shima Imana imbere y'ishengero Imana yangiriye neza hari umusozi wari imbere yanje Imana yarawusenyuye amen. nagenda basa ariko niwo komera Yesu yasenyuye uwo musozi nahatawe tubwiye ariko warasenyutse hama jewe naraje ngaha ngwaje umwana ntibyari byoroshe umukozi w'Imana arabizi Imana iguhezagira amen amen kongabira Imana yaguhaye amen twebwe utwikorerera imitwaro myinshi ariko ntitworonka ico tugushimiye Imana yo mu ijuru yumve ko ndayishimiye nawe izoguhe ibyo uyisaba amen ko natwe turafite ibyo tuyisaba amen umwana wanje arabizi yaragwaye amazi mu mavi
amazi kurya uyashira mu ishashi ukumva ishashi iragiranyerera, hama umwana nguma ndamutwara kwa muganga bamutera ishinge, hama mu nyuma biranka ndamuzana umukozi w'Imana, umukozi w'Imana ari mwigana acavuga ati uzomuzane tumusengera, ndamuzana aramusengera, mu nyuma naho birasubira kandi biranka, ndaza mu masengesho ariko wa gatatu ngaha ndasenga baca abantu mako ngo barungika umwana ngo aze kumpamagara ngo ndondere umukozi w'Imana ngo agende kumusengera. Umukozi w'Imana nawe ngaha anye ariko aratwigisha ijambo ry'Imana rivuga ngo twizere mu byo turimo byose, twizere Imana kwibikora. Nanje ngumana kwa kwizera, umukozi w'Imana ntacyo namubwiye, muga mu nyuma tugiye dutahe nayo imubwiye aca afata wa mwana barungika ngo aze kumpamagara kubera nagumye ngaha ntekanye senga, aca aramusengera, amusengeye sanga wamusengeye mu gishingo ciwe mu gishingo ciwe sanga rero umwana yagize mitende. Rero shima Imana ko yasubiye guhagarara, Imana yarakoze, yumve ko ndayishimiye, Imana yangiriye neza, umwana ntiyahagarara, twarinda guterura, Imana yarakoze, muyimpera amashi menshi ku mwami Yesu Kristo. Ishimwe rigira gatatu, jewe n'ukuri narimbayeho mu muryango wanje senga ndi jenyene, nkumva birambabaje, nkumva binteye umubabaro. Pastor arampamagara igihe kimwe arambwira ati wowe urafise umubabaro ku mutima mwishi kandi utari mubi, aransengera, none Imana yarambohoreye urugo, irambohorera abana. Mashi ku mwami Yesu. Ngaha anye haraje abana ngaha anye basigaye baririmba ariko nitwoshimira iyo Mana yamugiriye neza. Nawe bitarakunda wizere, hama no batera intege abakristo muri ngaha, mugume imbere y'Imana, byose biva ku mavi. Imana izobikora, ufise ikibazo wese yizere Imana, ndamuteye intege, nitube dushima Imana kugira ngo dutere intege abandi, kuko Imana je yarangiriye neza. Hariho n'ababiri ngaha dusigaye tuzanana, hari n'uwundi atarabohoka ariko nizeye ko azobohoka, ategerezwa kubohoka. Imana ihabwe icubahiro, yumve ko ndayishimiye, abumvise gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amen. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Imana ishimwe cyane. Jewe narahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, ndagwaza ruguru, abavyeyi baragwara, abavyeyi papa na mama bagwaye, jewe barantefona ati Desire ingo twe turarembye, bazi ko batirijwe mu shengero ga repentance, ingo dusengere. Aba ati reka nzo twaye dukomera amashima. Murakoze. Hama cyamvuga ati reka rero nduge ruguru, duze ruguru turasenga n'abashikanje n'umuryango, ndababwira ati mubanze kwizera Imana, wizeye Imana arabohoka. Ivyo bitero mugwaye byo kuguma murya amashano buri mwanya, amamararia, amatifoidi, biki bati ibi byose hakarandi kazohava, hanze musenge tuje ku mavi cyane. Turasenga dusenga indwi zibiri zitatu ndi ruguru, nakazi nabanje guhagarika. Bigenze uko nanje ndahura n'ibitero, abavyeyi banje baguma bagwara, tukomeza dusenga, ndabavuza, ndavuga ati reka tuje kwa muganga tubavuze. Papa ko atari hafi, arimo Australia, ciye mvuga ati je ko ndi umwana w'umuhererezi, ndafise akazi, abo tuvuka nta kazi bafise n'abanyeshure, ndavuga ati jewe ngenda bavuze. Baranshira amafaranga kwa muganga, ati ubwoba cyane. Hopitale Militaire ni nabavurije papa, mama nacu yamubuza Igitega aho bitwa kuri dusenge. Shimi by'Imana yakoze vuba na vuba ko mwanya kuragenda. Aho baciye, aho babavuriye. Barakize mugabo amahera banciye bama amahera menshi cyane. Baranci mu miliyoni 1.8. Ndavuga ati Mana urabe ko ndayikorera, amahera afise n'amahera make cyane, ayandi ni uzoyanyishurira. Kwico cyonyene uwo munsi mwijoro Imana icama amafaranga 925 cyenda yishura. Ndayishuye hama ideni naryo isiga, ndavuga ati ntaca Imana yabibona. Hama nacyamihira n'ikigeragezo cyo kugwara mu nda, ndagwarinda ngoma mbyimbi biranka ko fungura n'umunsi n'umwe, ndamaye indwi zibiri zose nafungura, inywa amazi akabidi iminsi yose mwijoro kagasenyi.
yuzurinda ndavuga ati jewe ibintu bingiri ngaha sinogera ntagiye umukozi w'Imana nkasengesha ndava ruguru abavyeyi bakize cyane amanuka ndaza ariko umunsi wa gatatu ndavuga ati Mana reka manje guhura n'umupasiteri pasiteri Imana iguhizagiye cyane ikongeza amavuta aransengera avuga ati Desire ibi bitero biri mu nda yawe uno munsi nyene bihagarare mwijwe nyene asengeye tubaje dukomera amashimana amashikumwami ubwo cyane umva mu nda ndatanguye kuremuruka buke inde biratuburutse mu gitondo amashikuri Yesu yamugiriye neza Imana ahantu hari Imana ngaha nije natanguye kubatizwa ngaha ni wewe ndavuga ati ikintu gihari ko yansengeye nanje reka ngomeze nsenga mugabo ico mpora n'ikigagezo ngaha mu buhuguru ifara bitikiranze bipima nka 60 metre 60 metre nka cm nziye mu buhuguru baravuga ati wowe kuguru kwawe ifara bato ntipfayo bazoguca ndavuga ati je ngiye kubikimuga n'ukuri ndumujene mari ife ntarongoye neza ndibikimuga urarongoye ndavuga ati reka ikintu gihaye dukomeze dusenga ngoma nsenga ye kwa muganga abagabo bashika nka 15 b'abaganga bamuhurirako ifaye tubayisokora iravayo abagabo 15 nibo bayikuyeyo nibo bayikuye izo ni imbaraga z'Imana si imbaraga z'abantu ubarakomeye si kimuga ariko nitwokomera amashi umwami Yesu yamugiriye neza ifaye tivuye ndavuga ati ngaha reka nivuze ndivuza kugura ubukurakomeye ubarakomeye ndagaye ishengero nkaga ko amashi kuri Yesu Kristo ndakomeye Imana ikugirire neza Ebana nanje ndavuga ati ibi ni sawa Imana imuhezagiye pasiteri yagumya nsengera abo dukorana bose muri sekirite yagumya nsengera na amatelefone biranga kubera amarizo ruguru bitakunda ubu rero ideni mperanye ni save ni mugabo zayishura Imana yarishe ibyo bimbi majana nayo uzoyishura zayishura ukomere Yesu amashi yamugiriye neza mu izina rya Yesu umuse gushima kwanje Imana bahezagiye amen sinipfuza kuzenda bafatira mikrofone muyifata ariko munyarutse mugiye murateba ndabafatira mikrofone muze muravuga imisego Yesu nashimwe amen Yesu nashimwe kandi nongeye gushimira Imana ingejeje uyu munsi kwa Mungu ko jemba ahantu mu Kabezi kwa Mungu naraje ndiko ndaza n'umwana tuko turaza n'amaguru ndashika mu Ruziba numva umenga ndakomeye kweri maze gushika mu Ruziba ndaza ngaha ku rushengero shize ku rushengero ndicara hari inyuma bariko barasenga kwese ngo bari mu gisirimba ndanje ndajamo numva umenga ko nkomeye kwere ndajamo mu gisirimba haheze umwanya bahejeje gusenga numva umutwe umenga urase umutwe urandemera gose urandemera ntangura kugumangira isesemwe biranka uyu mama niho yaca ampamagara araza arankora ko aravuga ati ufise umuriro mwinshi arantwara hari arampa ibinini ndamira umuriro unumva rapungutse n'ibinini muragenda nakoze umutwe uranka ndavuga ati ariko ko nemeye nkava mu Kabezi nkaza n'amaguru je ndizera ko Imana inkiza ndavuga ati Imana niwe wunkiriza aha hantu ndavuga ati jewe ndakira barasenga bahejeje gusenga imisi isohotse niho nicara hajya ndavuga ati n'amasengesho kubera ndafise mama ba mu Ruziba tindarara mu Ruziba tindayarindira ndicara hajya ariko umutwe urandemera ndabwira umwana ati je numva umenga birase aya masengesho ndayahevye nuze dutahe nzogaruka undi munsi sha turataha tugenda n'amaguru pore dushitse hariya ku Kizingwe haza ikintu c'ikizunguzungu mu maso sha ndatemba aho imodoka yongonze icira kwepa ikigonga agatelefone nari ifise umwana carakoma indura shima Imana yamwimanye umwana avuga ati mama wanje arapfuye arakoma induru nyene ati mama arapfuye hamaze ndavunduka mvuga ati tireka jewe toya ati just bagupfa nashobora gupfa muze mwanka mwankire shetani abanyamahanga batabonye gutabagwa kwanje zitekereza mwana ho gitugenda haleluya diremesha nyene natemvye turataha shitse muhira wapi biranka mama arambwira ati none we ntiwavuze bagusengera ati mama ariko arasigura ukizera urakira je ndizira ko nkira mama aravuga ati we warembye we ahubwo ngira na malaria ni nyinshi
ndavuga ati je ndakira. Hama mu ijoro niho yambwira ati genda ukunkumura ahantu uryama. Ndagenda hakwa kunkumura nashitse ikizunguzungu nyene kica kirankubita sha ndaryama. Ndyamye ndagumiriyo mama niho yavuga ati reka ninjire aje kuryama asanga mpaye ndabimba urufuro ruduga aha hazi ikintu kikaduza kikafata imuhemu ariko ndabwira mama ati mama inimero za pasiteri ntazofise raba urushengero ruri hafi untware ko jewe mfe natuye ariko nta nimero ufise hano murafise nimero kazi kanje zamutunga inimero za pasiteri tubo kubera zari zavuyemo kubera telefone yari yapfuye burya rero nca ndavuga ati ma jete nimero ziwe ntazofise raba urushengero ruri hafi untwareho bace barantarika baranjana ku rushengero barasengera ndavuga ati je nukuri ndumva umenga ndatoye imitende nyakintu numva kirururutse cyane ngaha hama ndavuga ati je nukuri nimundeke ntahe ndumva kumenga ndatoye imitende nukuri ni mumpere mana amashi kuri Yesu yamwongeye iminsi yo kubaho nari ndemerewe nukuri nari ndushe ico kintu carambabaza mu mutima kikaza kikampaga ariko bikanka ko shobora kuvumeza ariko hari amazi nari nakuye ino asengeye niho niyumvira ati yo hariho amazi nca ndayatora ndayanywa niho naca ngenda inyuma ndavumeza haca haza ikintu umenga ni umuserebanyi atari umuserebanyi wadashwe umuserebanyi ndavuga ati mana urakoze urantabaye ndakubera yaguma aha kuzura inafo nuzuraha ndavuga ati mana nuhabwe icubahiro tikuwa Mungu naho je ndi umukene wanyuma mbura nitikishikana ku rushengero nzogenda shimira Imana bitangaza yankoreye amashi ku mwami Yesu yamugiriye neza ariko murumva igitangaza yasengeye Imana yakoze ku buzima bwiwe amavuta ubandanye usengera n'abandi n'umutwaro wanje n'ukuri wo kwama umenga ndi nyuma y'abandi nashobaka oya jimbere mu izina rya Yesu Imana igushira imbere Mana mu izina rya Yesu Kristo turamwimuye mu rwego yariko tumuzamuye ku rundi rwego tumugize umuntu afadika tumugize umuntu w'umunyamugisha umwugurura amafaranga umwugurura umugisha mu buryo bwose Mana turamuhezagiye mu izina rya Yesu amen Imana iguhindura umunyamafaranga mu izina rya Yesu kandi vyabaye ijambo rirarema ngwino tubare baguha amafaranga rubu rufunguro haleluya anze mpagaze imbere y'isengero nongera gushimira Imana ko nkiri mu mugambi wayo nubwo keshi tugenda uko Imana itagomba ariko ituba hafi je kuwa gatandatu nari ngaha tuvuye mu masengesho uko bisanzwe hanyuma kubera umudamu wanze bitari bimeze neza ndavuga ati ko mfise urubanza mpava nzako mu masaha 11 reka tubanze tuzane muhira mve muhira nteguye ibyo muhira ndondeye ifungurwa by'abana hama turagenda muhira 11 ziragera ndagenda muri ville manza guca muri ville kuraba umuntu nari ngiye kuraba hama ndaza mu rubanza aho hepfo kuri 12 hama mu masaha moya umudamu arantelefona ambwira ati jewe numva bitameze neza uraza kunduganira amata tuvuye mu rubanza nka saa 9:30 ndacakora alimentation ndayagura hama ndamuhamagara kugira arungike bajye bahungu banze bantegere ku barabara bayatore ndamuhamagara nk'inshuro 5 aranka kwitaba ndumva ndagize isavu ndemuraza ati no muntu twariko turavugana kubera iki yase kunyitaba cha ndaduga buke ndafata taxi ngaho ndagenda muhira nshike muhira sanga abana bariko barakinira hanze indani mu rupangu ndabaza umuhungu wanze ati mama wawe ari he ambwira ati mama arajyana ndinzira mu cyumba ninziye mu cyumba ndaraba umuntu sanga menga ubuzima bwahagaze ndavuga ati ibintu nibiki ndegera ndakora ko numva umuntu kabisa ati umuntu yagiye cha ndambura impuzu nari nambaye nsigara mu isenge ndavuga ati aha ngo ari intambara ndaraba na telefone kugira ntabaze no mpamagaye biranka kurengana ndasenga nyene uko nsoboye abona arajanjamutse aravyuka ndamubaza ati nibiki ko byari byase yongera araba muzima dukomere Yesu amashyamwongeye ubuzima kamwe ama ndamubarira ati ano n'abana bari wabagaburiye to ntibari bwaje ndababaza ati mwariye to ya rero ngo tuze kumeza tujye biranka rajya nyene nabi hama turaryama mwijoro nko masaa 8 saa 9 kubera jewe nguma nkangagurika ndaba nyene uko ntameze ndamubaza ati bimeze gute arambwira ati birashe
masaha 11 twongera turasenga ugombe buca arambwira ati jewe ngombe ndoge kuraba mama tari indoto mbi narayendagira toya ntibikunda ntibikunda nta nitike nogo hati dufise amasengesho haje adasanzwe tibanzuze tugende hanyuma uzogenda kwa nyoko wawe zo kumuraba hanyuma mbona asa n'ubuvyasi cyo ndamubwira ati ubu rero jewe manze kugenda kuraba umuntu munyabugete mu mwanya cangaruka ti wewe mu rufunguzo ngene ndarutwaye hanyuma ucegenda mbwa arambwira ati jewe hari ibintu naraye ndarota bibi ndamubwira ati mbarira arambwira nyene umuntu umubanyi yarayitavye Imana niko babivuga sinzi ko ari kwitaba Imana nuko nyene natuzi Imana yitavye ariko bavyita uko nyene ama ndamubwira nivyo warose nivyo narose ngo tugende turagenda gusenga mugabo byari byo ntibana bitubwiye turaza nka turasenga hanyuma dusice muhira baranga no kubitubwira abanye ngaho umuntu mubana kunzo n'inzu akitaba Imana nibakubwira ko yitavye Imana kumva ari ibintu bibabaza abantu mubana kuko ndashimira Imana ko yatwongeye ubuzima umudamu wanje niwe yari kuba yahabaye niwe yari gupfa Imana yaramwimanye ishira Bibiliya ivuga ngo izotanga ingabo 1000 zigwe ibumoso bwawe itange n'ingabo 10,000 zigwe iburyo sinzi ko ntabicuritse Imana agira ingabo itanga kubwo ubuzima bwawe mu izina rya Yesu wajeje Imana iguha umugisha Imana yarakwimanye Imana n'umudamu wawe Imana ihabwa icubahiro Yesu nashimwe kandi mpagaze hano imbere zanyu shimira Imana ivyo yarayinkoreye ejo bundi nagiye numva umukozi w'Imana ambwira ngo Imana igomba gutwenze rero mu myaka 7 n'amezi 5 je sinari bwigere ntwenga mu buzima kuko nta munezero nari ifise 7 n'amezi 5 Bana re yarayindindiye umwana wanje bagiye kuririmba indirimbo iyi ndirimbo baririmbye numva irankuye ahantu ndavuga ngo Mana iyi ndirimbo iyo baririmbye ku mugabo wanje iyo baririmbye ku mwana wanje rero navuze ngo nahisemo kugukorera nanje shaka yuko hari ico nkorera rero yarayindindiye umwana wanje ku munsi wa gatanu nicaye hajya inyuma nagiye numva umutima uvuduka simenye yuko umwana wanje bamugonza avuye ku ishuri kumbe iyo modoka yamugonze ya pick up ntibigeze bakebuka inyuma ngo baje kuraba bace babandanya baragenda uwo yamutoye ntiyamenya mwene uwo mwana acatushoka ajana hariya ku mpanda bacambwira ngo ntavyo dushoboye ahubwo genda ujane hariya igihanga ndavuga ati none gabasha ibi bintu nibiki kuba tudafise telefone burya navyo nyene n'ibintu bimwe bigoye cyane rero ndashika ku kazi ndasanga barungise audio ngo umubwire Esperance ejo anyaruke muhira hari ikibazo cyabaye kuko bavuga ngo nubwo tubimubwira ndaza arabura amahoro nimuvuge na kimwe rero usanga uyo mu mama sindamuzi nanje ntanzi sanga umwana wanje yamubaye hafi ariko bamusize muri bimwe vyongerereza impemu oxygen rero ndavuga ngo Mana jewe vyukuri wambwiye kugiye kuntwenza abafakazi nkanje bafakaye bakiri bato nkuko bibereye mu vyabo nanje ndi nyuma ndiko ndagukorera jewe nkiriza umwana wanje narabaguhaye ko bazogukorera kandi nanje nahisemo kugukorera rero nkiriza umwana wanje rero Imana irahaba umwana nyene baca baratinya kumunyereka baranka nyene kumumpa ndabwira muganga ati muganga ndakwinginze Imana y'imbabazi nyereka umwana wiwanje basi je ntume ndamubona ambwira ngo banza utekane kuko mbona umenga ujufise ibindi bintu birebire rero niho nahagera umwana nyene ndamubonye uko nanje cyangwa hasi ubwo nyene
uwo twari kumwe aramubwira ngo kubera uguhababuka kwa cyane banza mu mureke nimushoke musubira kumumwereka. Hama rero ku munsi w'ejo niho nanje naca ntora ubwenge ndavuga ngo mana ku muntu n'igiki none ndabonye yuko tugenda turi nk'inyama y'ivyondo, ariko renca ndiyumva mvuga ati mana ko jewe wandinze ca gihe ukandinda igihe bangonga, impamvu nyabakiye imodoka ya pick up yoguma ingonga canke bakangongera umwana ni kubera iki? Ndavuga ngo mana nuhabe niwahaba nanje ngiye gushika amanga nanje ndagukorere. Rero imana umwana wanje twaravuganye ejo mwijoro arambwira ngo ma je burya nabonye mwungere. Ndamubwira ati mwungere wamubonye gute? Kandi mwungere we utamuza atanu umunsi n'umwe je ndabajanayo. Ngo je namubonye burya yasenge. Ndavuga ati yagusenge ngo yego ngo yasenge burya nico gituma nje membuka. Dukomereye amashi menshi cyane. Ndavuga ati Imana nihabwe icubahiro. Hama hageze nko nka saa sita y'ijoro umwana bamumpaye byaciye vyongera kwanka kujya kuntu bamparurira amahera bambwiye ngo nzohora 200. Ndavuga ati jewe ndayakure hehe 200 tituma mufunga jewe. Hama hacara umuntu ambwira ngo umviriza reka bamuvure ayo n'amafaranga make ariko wizere yuko umwana azotaje nzoyakurihira. Dukomera amashumwana w'abami Yesu Kristo. Hama nko musaha hajya nyene bugomba guca umwana acavamisa amaraso. Aravamisa amaraso umwana baca bongera n'ubundi ubwenge buragenda baca bamusubizayo. Baca barungika audio kuyo mu mama ndafise papa muto nta nuwonzi mu bisanzwe nagiye numva telefone ambwira ngo vyo nakoze vyose we wagiye kwakira gakiza ngo narinzi ko nzo kubuzima bwawe bugiye kandi nta kindi kintu nahora ndondera ntarondera wewe ubu rero ko we wagiye ubu ngomba ndaguhige no mu muzi. Ndavuga ati audio gabasha ni ya hehe ngize nkuko baravyurazi ko cubona ifoto yiwe nca mbona ni ifoto ya papa muto uko numva bamuvuga nanje nta nubwo narinda muzi mu myaka mbare ni Bujumbura sinarinda muzi na gato. Arambwira ngo ngiye kuguhiga no mu muzi burya huyo mwana aryamye nawe burya ni ugomba uhaje. Je ntaco namwishuye ko nace mvuga ngo mana ndazi urambona kandi nikugombe. Dukomereye amashi ibyo yakoze ibindi izobikora Imana ikugirire neza. Rero ikintu gisigaye yamantu zeyi wa muntu acandihira amahera acambwira ati rero ayo yandi mu nyuma genda urabe ntuzobura uwundi umuntu ayakurihira kubera umva aciye asubira zero gusubira kuhandi guca bamupima barabe yuko atangorane yagize. Hama baca bambwira ngo aya mafaranga wari kuriha 90 ariko uzocuzana 60. Ndamubwira ati nta kibazo ariko ndavuga ngo nubwo bimeze nkuko ntegerezwa kuja kuri egirize naciye nzinduka nyene ndaza ngeze ngaha nyene hakurisha nike nkase nkuko ya modoka ya pick up nyene ho yompikuye nkuko ncanja kugwinuko. Urumva Imana kigenda ingwani ya muri vyiza izokomeza kukurinda kandi n'amafaranga ukeneye azoboneka. Dukomere Yesu amashi menshi cyane. Ifise inzira zirenga 1000 tigeza kubikora. Yesu nashimwe mama mugisha twahejeje. Yesu nashimwe. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu ahimbazwe. Nanje nipfuze gushimira Imana kubyiza sivyo yankoreye muri iyi ndwi nivyo yankoreye mu buzima bw'iwanje. Nkifise imyaka 12 nakuze nta abavyeyi mbona nkurira mu buzima bubi nkura nigunze nkabona umenga ntacoje Imana izonkorera hubwo maze kuja muri ubwo buzima hubwo nize ubuzima bwo gukora nabi. Yesu nashimwe. Ahantu nakuriye sinzi washinze ntahe ugomba gushinga intahe y'ubuzima bwawe. Oya ndacagagura n'utoya akantu gato mwanya dufise mwanya wagiye shima mu ncamake iby'Imana yakoze no gutubwira ubuzima bwawe zoze ndagushire kuri televiziyo uvuge n'amasaha 2. Ego murakoze cyane. Twese twovuga ubuzima bwacu mama we ndashimira Imana rero cyane yampaye agakiza. Je narahiye yuko ntoje imbere y'Imana ngo shimira Imana canke ngo ndayiririmbire. Yesu nashimwe. Mugabo maze guca muri ubwo buzima inkoni y'Imana irambako ndakubitwa maze gukubitwa burya niro truvye namaze kujya muri repentance. Yesu nashimwe. Nari nakure mu muryango ukijijwe wa Pentecote kandi murazi ko Pentecote yihanye cyane. Mugabo ndavuga ati jewe naho bizogenda gute je sinzigira ninja ya eglise ngo senge. Yesu nashimwe.
bimaze kugenda uko vraiment inkoni y'Imana iramba ko burya umunsi wa nyuma niro tuvye namaze kwinjira urusengero burya nkishika muri uwo munsi ncangira n'icese cyasanga umukuru waho hantu wa korale yagize ikibazo yagize ikosa hama wa mukozi wa mukuru wa korale bashobora mukura burya jewe acamba umukuru wa korale murumva ko nagerageje ndabihakana byose navuga ati jewe vraiment ndabaye umukuru wa korale narahe yuko je ntoje imbere y'Imana ngo ndayikorere ndavuga ibyo bintu birantangaza cyane amashimo yanje nkuko mungira yavuze ni menshi cyane cambu ciwe bisanzoje kuri radio ampa umwanya dukomere Yesu amashi menshi cyane wewe kuje twahejeje bigenze gute wahejeje wacerewe niho kizi ngo nawe uce tuguha nta kundi ngo banzuze ntitugire gute vuga Yesu nashimye ndahagaze imbere y'ishengero nshimira Imana ibintu byatubaye ko mu inondwi ndabyiyumviriye mvuga ngo ni Imana nyene ubundi iyo turiko dusenga mumenye ko satani ari maso ibidukubita ibitwonona atugwanya ijoro n'umurango kuvuga ngo ikintu cyabaye mu inondwi kuwa kane naje muri serire hino umutwara asigara muhira ndamutelefona kuri telefone ndamubura igasona ntiyitaba ati habaye iki hanyuma buke yazindutse azaza arambwira ati jewe telefone nabonye iturika ekra atanyanduruko ati kandi ngeze gushika muhira nyasanga umwana w'imyaka 5 dufise muto yenenye ku muryango grillage ati iyo grillage yose irasenyuka yose iravunagurika atahatwaraye hanze